Amahoro y'Imana abane namwe muri kubona Kimamanda Moses. Reka babwire icyo nashaka kubabwira cyane gigwe hano. Okay, mbabwire icyo nashaka kubabwira. Igihe kimwe nigeze kubona umuntu yarimo yikumbagaza mu gondo. Uwo muntu yarimo yikumbagaza mu gondo, ndamubwira nti mugabo urimo wikumbagaza mu gondo, hajya hari ugondo nuveyo. Ngo ndeka cyewe ndeka nikumena muri ugondo. Ugondo umwanda ndavuga umenga bavyita singa bavyita ugondo sinzi ko mumva ugondo umwanda ari hasi. Nirekereje nigumireyo ndeka nigumira ha ndeka jewe ne mugabo nugondo rwagucafuza ndeka wavuze ngo ndeka agume mu gondo na jina ne mumbwira nti urimo bicafuza ninde yababaye. Uwababaye nuwagumye mu gondo. Ikindi kigira kabiri, hari umuntu ngaho yigeze gutegwa n'amazi, hanyuma amaze gutegwa n'amazi mu nzu ntiyamenya ahantu ayo mazi avuye. Haza umuntu aramubwira ati aya mazi ndabona hariya muri douche habaye amazi yatose. Muri douche amazi yatose niyo arimo atumana amazi arimo asatira mu nzu. Ngoya ati genda uhazibire hariya genda uhazibire. Ngoya ngoreka ngo nibisanzwe ngo herekere ngo je ngo ntumbaze. Amazi aramwononera buri munsi. Ngombye ko bihuza n'ivyaha. Reka mbabwire abantu muri mwo munkurikira. Jewe ngo mambisura mu ntabwo nanka igihugu, nta nubwo nanka abayobozi. Mugabo nimba ubona hari ikintu kigoramye, nkakubwira ngo kigoramure, ukambwira ngo nyirekere kigumemo ntacyo nzoba mpomvye. Sinzi ko mubisi iyo jamuvuze ndarisubiramo. Nimba hari ikintu nawe ubona yuko kigoramye, nkakubwira nti kino kintu kiragoramye, kigoramure, wewe ukanka ngo nyirekere urakigumamwo ntacyo nzoba mpomvye. Nimba uri umurundi utagomba guhanurwa urabigumamwo ntacyo nzoba mpomvye. Nta nico muzoba muri ko murunguka. Urabigumamwo sivyo bizoteza Burundi imbere. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira igitoro. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira amadevize. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira amabarabara. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira indege. Urabigumamwo sivyo bizodukorera ibibuga vy'indege. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira amashuri meza. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira ubuzi. Urabigumamwo sivyo bizotuzanira amashanyarazi ariyo matara. Urabigumamwo ubigumemwo cyane ubigumemwo. I do not care, man. Urabigumamwo. Yeah. Karone nwera amazani makomeze nababwira. So rero iyo uri umuntu muzima wirinda kuzana abasazi mu bintu. Reka mabwire, iyo urimo ukora ibintu wewe ubwawe bigaragaza ubure. Urimo ukora ibintu bizima abantu bakubona nk'umuntu muzima. Iyo urimo ukora ibintu nk'umusazi abantu bakubona nk'umusazi. Ibintu byose dukora bisabwa yuko tubishiramwo ubwenge n'ubumenyi. Hari ikintu bita isoni. Kugira ngo utere imbere ubanza kugira isoni. Ndagisubiramo cumvikana. Kugira ngo utere imbere ubanza kwiyumvamwo isoni. Jewe hano hantu ndi vrema abantu barantwenga. Reka naje hagira ahantu ngera bambone nk'umugabo. Burya kwiyemera ni byiza ariko mu buryo bwiza. Twega mu Burundi ikintu kitwiciye cyane Burundi ntitwiyumvamwo isoni. Rindira barantuka because nta isoni bagira. Beshi ndavuga cyane ababigira hamwe bimumbonera kure ngaho. Wowe uri kijuju, oya we niwe kijuju kuko nta soni ugira. Ndababwira impamvu. Wowe uri imbwa, njendi imbwa zikise. Wewe uba mu mwandu wicayemwo wumva hagati ya jewe nawe ni yahembwa. Ni yahembwa. Between me and you. Ni yahembwa. Nimba koko uvuga yuko ufite ubwenge. Urimo bahanura kino kintu ngo uhura umusazi ntabwo turabasazi. So uburyo witwara niko abantu bakubona. Iyo rero ufite amasoni uharanira kugera ku bintu bizima. Jewe ufise amasoni nambaye nabi. Ibi bintu biranteye isoni, reka nambare neza nk'abandi. Jewe ndiko nkorera ahantu habi biranteye isoni, reka nkorere ahantu hazima. Kuko bigutera isoni. Kuda gutera isoni bigatuma ugomba nawe kugira ahantu wigeza werekane mu bantu kuri umugabo. Apana ubwanwa n'impeni irafise ubwanwa. Isiguruye hene. Werekane mu ruhame kuri umugabo. Hari akantu gatoya ndakagarukaho.
burya kugira ngo u Rwanda hagira ahantu rwigeza uyu munsi rurahiganwa kugira ngo rumere nk'abandi, rurahiganwa ngo ruhagere. Mugabo twebwe kenshi mu Burundi ntiduhiganwa n'abandi ruti tugera imbere, ninziko hamwe no gusubiza umugongo inyuma, kwisuka kuza kurimisha amaboko, kuza gukora amabarabara ukoresheje intoki, nivyo nyine dutekereza. Dusubiza umutwe inyuma bro, nta utambuka aje inyuma, utambutse aje inyuma ufise ikibazo, bose batambuka baje imbere. Barambwira ngo wewe gutwaye iki none, je nasho bintu nkwaye ndeko ndahanura, ugomba wigumire uko nyine ukomeza ugendeshwa umugongo no gusimbisha umugongo. I do not care, ibyo birakuraba ngaho. Je ntabwo ari kuvuga ngo kwera ngo nabuze igitoro, ngo nabuze nk'amadevize, ngo nabuze ngwiki, ngo cyo ahandi nta kibuze jewe, ahandi nta kibuze, nta mavu nari kuvuga, ariko ndiko vuga kugira ngo tuze turacanishamwe ubwenge twongera dufashanya. Niyo mpamvu ndiko ndabikora, kuko iyo abantu benshi bacwengetereye mu bujiji bacika injiji. Naho ico ragomba kuvuga niki ngaha mu ndabire uyu mukobwa bo ngaha hepfo mubona ngaha i Burundi mu bari mu mugambwe, narababwiye mu mugambwe bamwakira abantu bazima, nimba namwe muri bazima, ariko problem hari mu Burundi ntabwo bakira bazima, bakira n'abasazi bakabambika umwambaro ngo berekane ko ari abafana mugabo ari abasazi, kuko binjiye ntibigishwa akarangamutima, indero, imyitwarire, imyifato y'umugambwe baba binjiyemo. Ndavuga muri CNDD-FDD. Byarantangaje je ubundi kubona se mu drink n'amase mu firing mavumbi se mavumba gura ngaho nombaza ngaho ahitana umwana wiwe amwambika impuzu iriko umugambwe hamwe n'impuzu iriko ifoto ya perezida, agwicayemo arimo yihanaguza ku munwa. Can you imagine? Reka abarundi ndabihoze gatoya bahava banyumva kundi canke nk'abanyamahanga canke nk'abanyarwanda bamwe hari abanyarwanda bamwe ngaho boza bavuga bati wengira ngo rumwasi w'igihugu, ariko ntaba ariho nabo ndabona ngaho kiretse injiji zonyene ngaho. Ndababaza gatoya, ubu wewe umunyarwanda washobora gutana umupira uriko RPF y'u Rwanda iriko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ukayiha umwana yicaye mu mwanda akaza arihanaguza ivyo ariko ararya ku munwa? Tell me, mube be honest. Namwe barundi muce mumbwira ko mutabibonye kwa se mudiringi se mavumbi, mumbwire ko mutabibonye umwana agwicaye mu n'inkonda ariko ararekereza ko umupira, mumbwire ko mutabibonye. Mwarabibonye, mwarangiza ngo turiyubashe muri yubashe, ninda zo kubaha mu gihe utiyubashe. Icakabiri kindi sibura nkibaza abanyarwanda mu nkurikirana kugira ngo mwumve neza yuko jewe ntabivuga mu buryo muri rangaje ngo ngwanya leta cyangwa ubutegetsi, ibyo mvuga kugira ngo muvyumve. Hanyuma cyungaruka no ku Barundi, kuko Abarundi bo barabizi, bavyirengagiza ngaho babibona. Ubu mbabaza mu Rwanda mwashobora kwakira umwana muto mukamubaza ngo ubu perezida w'u Rwanda ninde, agasubiza ngo Habyarimana, hanyuma nawe ngo ngo komera cyane, ngo komera. Mwabikora Banyarwanda, mwabikora ntimwabikora? Mwakwigisha umwana hari umubwira muti oya perezida hari ubu ni Paul Kagame. Ariko i Burundi mwarabonye video na post nza muri iyo minsi ishize, hari imbonera kuri yafashe umwana imubaza ngo perezida ngo w'u Burundi ngo ninde, nabo ngo ni wa Gasore, ngo komera mwana, ngo komera, ngo perezida w'u Burundi ubu ninde, ngo wa Gasore. Ntumvuga uti reka tugire correct ya bino uvuze, ntabwo ari wa Gasore, ni Evariste Ndayishimiye, kugira ngo amenye umwaka yararimwo n'ubu perezida atwara muri uwo mwaka. Ariko mbonera kuri akitwenga ko komera mwana, komera, kandi avuze wa Gasore mugaturi kuri Evariste Ndayishimiye. None Barundi namwe mbonera kure natwebwe abarundi muri rusange, mwumva dufise neza mind ikora neza. Rindireje wa yigira umusirikare ngahazoza adebagura ivyo adebagura, azoza cyo adebagura mo cyane umuhimbiri hari umuhimbiri uruta kwihakana perezida haru. Ntuwigishe n'umwana perezida haru ukamubwira uyundi mu perezida, kandi wari umubagije perezida haru hari umuhimbiri arutuye. Barundi tube tubwizanye mu ngo duca kenge, genda yababwira kugira ngo tuze turata bino bintu mengane mu vy'ubwana. Nawo tugaruke ngaho nko mubibona ngaho mu ndabire
ukuntu umuntu ariko acafuza umugambwe bano bakobwa banyonga inyo muri CNDD-FDD. CNDD-FDD yimera amazi, ibi ni ivy'uburaya bikorwa n'indaya, bikorwa n'abasane. Murabe no mukobwa hano genda akina vyigo murabe ngaho umukobwa mubona ngaho muri CNDD-FDD murabe hano, murabe yifata mu magara, yifata hariya mu kajipo, arahindukira ngaho abereka inyo, amatako ni baba amatako yigi ubu n'uburofa n'abana batonze imbere abana, uburofa muri abana batonze abo nawe n'ivyigo hera agomba bahenera inyo ibi siterambere ubu n'ubujiji. Kandi abana bari ngaha barabangene ibikorwa biduzi inyo ibazo umutegetsi ari imbere ukamugirira umutegetsi ari imbere ukamuhenera inyo umutegetsi akwicaye imbere ukamuhenera uzunzinyo. Are you mad? Mbwira niba muri abamad. Umutegetsi akwicaye imbere uri muzunzinyo uzungurusinyo muri ubu buryo ngaho. Waje babikora uko ni kubera ko igihe binjira mu mugambwe ntabwo mwabigishije, mushaka bo muhimpuzu gusa ngo mubone ko bari mu mugambwe. That is why mutigera mwita ku bintu vy'igihugu mugabo mwita ku bintu vy'umugambwe. Ariko mugambwe urasenyuka kandi bizosenyuka mugabo igihugu gikomeza. Mugire murabe hano haruguru murabe ngaha haruguru ngaho raba ariko ahendera urabwo ariko ndahenda ariko ahendera umutegetsi ngaha raba ngaha ngo uri umukozi w'u Rwanda, ntabwo uri umukozi w'u Rwanda, baza uri kuzunzinyo imbere y'umutegetsi umuguverineri uzunzinyo imbere abanyarwanda mbabaza muri hano munkurikirana. Washobora kuzunzinyo imbere ya guverineri umuhenera buryo uzunzinyo imbere ya guverineri mu Rwanda byashoboka? If yes mubimbwira. Hano haruguru murabe no mwana afise inkoho, uyu mwana haruguru murabe hano umwana haruguru murabe afise inkoho y'igiti inkoho y'igiti, uyu murabe inkoho y'igiti unyo hano inkoho y'igiti, uriya wundi mwana afise pistola y'igiti. Igiti gitwara umusazi, inkoho y'igiti bitwarwa n'umusazi, nibaturagura n'amashashi. Ariko raba barundi mwazanye abana mukabaha inkoho z'ibiti, mutambira mu mwanda mwivu muyambika ibihuzu ngo n'ivya gisirikare bamwe ngo ni gishwi c'inkona cyakira igiti. Ejo muri twabonye umugabo ngaho mu Burundi yari menga hari Ngozi, nawe yari yabaje inkoho mu giti. Why dukora ibintu nk'ivy'abantu bari so cheap? Why dukora ibintu nk'ivy'abantu bari stupid? Why dukora ibintu nk'ivy'abantu batari profession? Why dukora ibintu nk'ivy'abantu baciriritse? Why dukora ibintu bidutukisha bikatugayisha? Why ubusaze umwana abana b'abana muzana mu nzego muzana ngo nabi igihugu. Mbe mwibaza yuko abanyarwanda badakunda igihugu cyabo? Baragikunda. Ariko murigira mubona bazana inzoya baziha ibiti vy'ibikoho ibiti ngo ni nkoho bazambika uduhuzu ngo barakomeye ngo ni ivyana vya RPF ngo ni ivya. Murigira mubibona bisikura ko umutekano wabo utarinzwe. Mu bihugu by'abazungu murabona bazana abana nk'uku babaha inkoho z'ibiti. Murigira mubona abana baza muri politiki. Ariko ubujuju ndiko mvuga ubujuju dufise ibihugu byinshi bitarimo abana kandi ivyo bihugu bitekanye utapfa kuvyurira. Ubujuju n'uburofa buturimo kuzana abana muri politiki n'ibiti ngo ni nkoho. Unakuraza ibintu by'igihugu akuraza ibintu by'imigango byo gufata igiti. Umwana atarenza n'imyaka 2, umwana kuje imyaka 3 n'umuha ibiti by'inkoho. Camugiraho analyze impamvu hano hari benshi bubahwa murabe hano mu Rwanda, impamvu ndako nabereka bino bintu. Murabe impamvu benshi babubaha ngaho. Daba intambo zabo nta bana barimo, bambaye neza, batamba neza, aba mama, abakuze, umuco. Murabe intambo, no ntambo y'abanyarwanda hano muri RPF. Murabe ngaho imyambaro kuyije barambaye, bari kuyije bambaye neza, nta bana barimwo, nta kajagari, bakora ibintu bizima ibijanye n'umuco. Ukwiyubaha wihenze muri RPF ukazera mu bintu byo kuzunzinyo uhenera abaguverinere uhitana abantu ubaha ibiti ngo ni nkoho barasa ngo bariko barasisha igiti. Perezida yakurabya Paul Kagame, Perezida Paul Kagame murabe ingene bari smart and beautiful people and so clean. Aba officer
abaganga abadiplomate bize bari smart ntabwo bashobora kwemera kuzana ibintu by'ubirofa muri ivyo ndakeka ko na Paul Kagame abonye wazanye umwana afashe igiti ngo ari karasisha igiti awuze n'abakore n'abakobwa bazunza amanyo imbere y'abaguverineri Kagame yakubwira ati I'm so tired vaho I'm firing you I'm firing you yagukura. Why? Because ibinakora birimwo icambere indero, icakabiri umuco, icagatatu kwiyubaha. Ndavuga indero, umuco, kwiyubaha. Iyo ahantu habuze indero, hakabura umuco, hakabura kwiyubaha, niho baca bazana kuzunza amanyo imbere y'umugambwe, bambaye impuzu y'inkona imbere y'umugambwe. Abafana ba president ari kuzunza amanyo imbere y'umugambwe. Iyo habuze indero, umuco, ukwiyuba, abana bazana ibintu byo kwigira abasoda ataribo ngaho. So bino bintu bivyo ngomba yuko rero twebwe duhindura, tuvyigire ku bantu batwegereye ngaho hafi mu Rwanda, duhindure vya bindi bituma n'abanyamahanga batubonye batwubaha, kuko utiyubasha nta muntu azokubaha. Nugomba ko bakubaha ubanza kwiyubaho bwawe. Abantu hamwe barabo bati wow bano bantu basa neza, bambaye neza, bari kwije. Nimuzanamwo ibisazi bazovuga bate bariya n'abasazi ntabwo bakwije neza, kandi bazoguma barurira bababona nk'abasazi. Kandi mu gihuzi yuko usara ataka inturi kurigizaho emera kusara, kuko nuza kubihaduka ngo uri kurampaririza, ubwo busazi bwawe nibwo butuma amadevize abura, ubwo busazi bwawe nibwo butuma igitoro kibura, ubwo busazi bwawe nibwo butuma mu Burundi tutabona iterambere, amadege, amabarabara n'ibindi bitandukanye, kubera ubwo busazi mugira. Mugubwo busazi mubuhagaritse mwaca mucika abantu bazima. Mumaze gucika abantu bazima, mwaca mutangura kwitaho ivy'igihugu gusumbya kwita mu byo gusara. Thank you.